ya ndaririmba kandi ndacuraranga. Ubene mama ntiwopfuye, ubene wacu ntiwopfuye, nitwemeye ko bapfa, mbega bopfuye. Iyaba urupfu rugugwa, yabatanga amahera ku rupfu, ninde umuntu yopfuye, ninde yopfuye, hoya. Abambaye niwopfuye, barurangiranwa niwopfuye, nitoyemere ko bapfa, mbega wopfuye. Iyaba urupfu rugugwa, yabatanga amahera ku rupfu, ninde umuntu yopfuye, ninde yopfuye, hoya. Hello bakunzi ba Bishop TV ndabaramutse cyane. Ego ntarandiriye cyane ngira ngo hano kwivuga ngira uwo imwe mumaze kumenyera. Mwaramutse neza kwanza, mwaraye gute, murakomeye, muraho. Hama ngira ngo murabona ko nazindutse cyane naje kubaronderera ibishasha. Sahandi ndi ku muntu no umushitsi ngabibwire kwanza ndamusanze muhira ingababwira uwariwe hama tone kushobora kuyaga neza. Ndamukiriza abakunzi ba Bishop TV wongere babwire uriho. Ndabaramukize cyane nshuti bakunzi ba Bishop TV. Hama no kuvuga nitwa Christopher Irakoze, benshi bazi ku izina rya Mupore. Murakoze cyane. Okay, Christopher Mupore mushitsi wacu mwamubonye cyane. Hama ntarandiriye ngira ngo mwashitse hahandi kuri channel yacu kwanza kugira subscribe. Hahandi hari tubandanye tubaha ibintu bimeze neza kwanza twegeranye. Hama mushitsi wacu inge atoyagire. Christopher Mupore nuko Mupore kubera kitwa Mupore mbega no kuvuga nakuze ntekereje, so abantu benshi bashima yuko wonyita iryo zina kuko nkiri muto yabanyita Mutoto Mupore. Mutoto Mupore we Mutoto Mupore kumengo iryo zina nko mu Burundi ntibimenyerewe. Wakuriye muri Tanzania byawe bimeze gute? Ya nakuriye mu gihugu ca Tanzania, niyo nakuriye kandi ni nayo nigiye, ariko na abandanirije amashure mu gihugu cacu c'amavukiro. Okay, murebe n'abakunzi ba Bishop TV kungene bimeze. Turi kumwe na Christopher Mupore yakuriye ngo mu gihugu ca Tanzania, ariko uyu munsi tumubona mu Burundi. Mbega Mupore oba abavyeyi arabarundi canke oba wakuriye yo gusa muhunze, vyagenze gute mugira ushike mu gihugu ca Tanzania? No kuvuga abavyeyi bose n'abarundi bavuka mu ntara ya Rumonge bose, umwe n'umurundi ubundi akaba umurundi kazi. Ya naje navukiye mu ntara ya Rumonge, ariko byarashitse nyene twisanganiyo turi mu gihugu ca Tanzania. Ya bishobore ko mwagiye kubayo canke nyene mujanywe n'ibindi, ça dépend kungene ubuzima uba bugenze. Hama ushobora kubwira abakunzi ba Bishop TV ariko batororera Mupore ninde kubatamuzi kuko bakubona nk'umushitsi, tuyagire ko bimeze mu buzima bwa misi yose. Ya no kuvuga Mupore n'umuntu aririmba indirimbo za gospel, indirimbo z'Imana, ya indirimbo z'agakiza. Nkaba maze kuba gukora album bita God is Good, Imana ni nziza, Mungu yumwema. Nkasha ndabatumira kuri channel yiwanje wanditse Mupore Christopher Irakoze, izo ndirimbo uzibona kandi zizoguhezagira. None kuvuze ngo warabaye mu gihugu ca Tanzania kandi ntitumenyereye kanshi wangaha mu Burundi, wowe usanzwe ukorera hehe iyo mirimo ya misi yose? Ndakuvuga nsanzwe ndayikorera mu gihugu ca Zambia. Ya gushika ubu Zambia ni ukorera ibikorwa byo kuririmba. None ntarandiriye cyane bo kuririmba uri mu gihugu ca Zambia, ko umbe uririmba indirimbo z'ikirundi canke uririmba indirimbo mu rurimi rumeze gute ko utari mu gihugu cacu? No kuvuga ndirimba cyane cyane ikirundi ciwacu, ariko izo ndirimbo ziravanze, harimo ikirundi n'igiswahili n'icongereza, kugira urabona yuko tutera tuja mu ntuzeye y'ahantu twovuga indimi zitari nke, ku buryo ivyo turirimba n'abandi bavyumva, ariko hanini ndirimba ikirundi ciwacu.
none iyo uri kuraririmba ikirundi cy'iwacu uri hanze biroroha cyane ko indirimbo yawe igera kure bayumvirize ugasanga yakunzwe bigenda gute nko mu gihe usanzwe ukora akazi ko kuririmba ukaririmba n'ururimi rw'ahantu uri ahantu batagumva bigenda gute? ni ukuvuga ntivyoroha kuko urazi ko uri kuraririmba ahantu batumva ico kururimi uri kuririmbamwo ntivyoroha, ariko umuntu aragerageza kubasigura canke akabishira mu majambo nabo bashobora kumva. None ugerageje kuraba ko umuziki wifashe gospel nyene uravye aha mu Burundi canke aho uri nakahe karusho gospel yoba dufata izo mu Burundi uravye aho uherereye wowe ukunda nko kuzumviriza bazivuga nshatse kuvuga nk'urugero umuziki w'u Burundi wowe ugeze ko mu makungu? Murakoze cyane ku kibazo mumbajije, nanje ndakunda no kukibaza bamwe nk'abamenyesha makuru n'abandi. No kuvuga urenganye umupaka w'u Burundi nta usubira kumva indirimbo z'u Burundi. Naco kibazo nkunda kubaza na cyane mwebwe abamenyesha makuru ukuntu mubigenza, sinzi ko mukunda kuvuza z'abanyamahanga, sinzi ko mubigenza, ariko hanze y'igihugu nta ndirimbo z'u Burundi zumvikana. Okay, ngerageje kuvuga aha mu Burundi indirimbo ntibavuze izo mu mahanga gusa n'iz'abarundi barazivuza, ariko nani nshatse kumva urugero rw'indirimbo z'u Burundi kukombye ko baba bazivuga hanze woba ushitse nk'ahantu ukumva atego bararimvye indirimbo ya naka mu Burundi ukumva nawe uraryohewe. Ni kuvuga urwo rugero muziki w'u Burundi ntirurarugera ko yuko hanze umuntu ashobora kumva hageze ati baravugije nk'indirimbo dufate ya Dudu canke ya Satbi canke yundi muririmbyi wese dufate? No kuvuga indirimbo z'u Burundi atari umuntu asanzwe ari umurundi abariyo niba kusanga bazizi, kuko novuga sinzi ko ari igihugu, kuko navyumva bamwe bavyidoga ko droit d'auteur atayihari, so abaririmbyi nta gaciro bafise. Imizike y'u Burundi y'abaririmba indirimbo yazo novuga z'abasani n'abarimba gospel ntizigera kure bivanye nuko Uburundi bene Burundi ntibabihaye agaciro. None ari nka wewe ubona wosaba iki kugira ngo iyo ngorane have indirimbo zo mu Burundi zishobore gushika hanze nyene neza? Cyo nosaba abaturongoye abadutwara mu guhera hejuru bagahagurukira ikibazo cy'u Burundi natwe turaririmba, turafise taha to yerekana amakungu akatumenya gahimbagwa ndetse agahinduka akaza kuraba Burundi ukuntu ko bumeze, ariko bivanye nuko tudashigikiwe novuga no gushigikirwa twoshigikirwa guhera ku muntu mutoyi. Hari benshi babicaranye Ngabire boshobora kuririmba bagashika kuri studio bakagera no mu makungu, ariko kubera atagushigikirwa ico kintu ndakibasavye bagihagurukire, kumbure natwe Uburundi twobona akarusho, ndetse no kubakora ivyo bintu y'abakuririmba bobona akarusho. None nka wewe uri muririmbyi usanzwe uri hanze uri muri Zambia utari ngaha mu Burundi, wowe uri kurakora iki kugira ngo wavuze gushikirwa navyo nyene birakenewe mugana mwirifo ko abantu n'abaririmbyi bashiramo effort mu kuja hanze bakamenyekanisha indirimbo zabo hanze kugira ngo ziravuzwe? Nka wewe uri hariya uriko ukora iki kugira ngo nk'indirimbo zawe zumvirizwe bazikunde canke iz'abandi barundi bagenzi bawe? Ni ukuvuga ku ruhande rw'iwanje ndiko ndakora ibikorwa nkabibona, kuko benshi barabaza turakeneye album yawe, turakeneye indirimbo nkabibumvisha nkanabibereka ibikorwa ndiko nkora, kandi nkashampamagarira n'abarundi bari mu makungu gushigikira bene wabo. Iyo umuntu agurutse agakora ni vyiza nabo bakamushigikira bakamutera intege, kumbure yarejo canke hirya yejo tuzoshikaho natwe twifuza gushika. Okay, ariko twabonye ufise gitari ngaha
sini wosanze ukivuza tuvugirize gatonyo dushishizemo n'ijwi kugira ngo abakunzi ba Bishop TV ariko barakumviriza mvuze ati urya niyo baraba nikigano bazovuga ati ngene bari muririmbyi Christopher Mupore akajwi kiwa kagenda ukunda mumvise ya ndaririmba kandi ndacuraranga ubene mama ntiwopfuye ubene wacu ntiwopfuye nitwemeye ko bapfa mbega bopfuye iyaba urupfu rugugwa yabatanga amahera ku rupfu ninde umuntu yopfuye ninde yopfuye hoya abambaye niwopfuye barurangiranwa niwopfuye nitoyemere ko bapfa mbega wopfuye iyaba urupfu rugugwa yabatanga amahera ku rupfu ninde umuntu yopfuye ninde yopfuye hoya Nelson Mandela ntiyari gupfa Nandadaye ntiyari gupfa kwa Gasore ntiyari gupfa abo bose bakomeye bahambaye ntibari gupfa iyaba urupfu ry'igiturire yabatanga amahera ku rupfu ninde umuntu yopfuye ninde yopfuye iyaba urupfu ry'igiturire yabatanga amahera ku rupfu ninde umuntu yopfuye ninde yopfuye hoya ko watayimana yakuremye ukirukira amaronko mbega zo kujana hehe mwene data wewe ko n'abandi bapfuye mbega wewe ntuzopfa uzoshobora kugura urupfu mwene data wewe hoya mugenzi kuwukiriho menya ko ariho benshi bapfuye mugenzi kuwukiriho menya ko ariho benshi twambye mbe woba wibaza iki kuvyerekeye urupfu rwawe mbe woba wibaza iki kuvyerekeye urupfu rwawe mugenzi wanje ukiriho umenye yuko hariho benshi bapfuye tegura ubugingo bwawe ukiriho kuko ku rupfu nta nkunzi nta giturire nta musosi mbega urupfu ni yabagwagira giturire ngo ninde wopfuye bakoze ba Bishop TV ndakubaza gatonya uraturirimbiye akaririmbo karyoshye cyane ninjire mu buzima privé bwawe gato woba maze kubabara bimaze gushika kababara mu buzima ugakorora amosozi ya narababaye cyane cyane urupfu ndaruririmba ko rwarankozeko ndibaza twese rwadukozeko nta muntu n'umwe kwisatarabura nimba utarabura umuryango hariho abandi wabuze inshuti warabuze barabuze igihugu kikabura ya nukuvuga ku ruhande rw'iwanje narababaye nkuko mumbajije urupfu rwarambabaje ko je navuze mutame wanje Sharafa ya ihangane ko bibaho kwisi ya murakoze niwo munsi warize utazopfa wibagiye mu mutima bwawe nukuvuga sinarize ko sinafuye nawe urumva namaze amezi 3 nawe Sharafa ariko mu cyamakuru urupfu rurababaje n'ikintu kibabaje narize ko kibaje wowe nabajije umunsi byo byarashitse ukarira ugakorora mose ukavuga ati nararitse uwo munsi sinzobibagira mu buzima bwacu ya nukuvuga narize bivanye n'urufu nyene ko nkuko nari nabivuze nta muntu atarabura narabuze inshuti biratuma ndira munsi nawe wakunezeye mu buzima bwawe utazibagira umunsi wanezeye nuko ya Yesu anzi kandi anyitayeho
uwo munsi hari ryari reka nakubajije igihe wibuka nk'umunsi woba warakunezeye ugatwenga byashitse rimwe ndiko mvuga nk'umunsi woba warashitse rimwe mu buzima bwawe no kuvuga umunsi nanezeye bikagaragara iyo umuntu ateye imbere mu buzima novuga nk'akarorero yahejeje amashuri iyo yumvise yuko ari mu bantu bashoboye kurangiza ishuri aranezerwa cyane. Ikindi kigira kabiri naranezerewe iyo igihe Imana yafashije nkashobora kuronka CD kuko kiri mu bintu nihutiye kuko hari umuntu yigeze kumbaza ati none wewe uzorongora ryari tukiri kwishuri ndamubwira ati sinzorongora ntakoze album. So uwo munsi nashoboye kuyirangiza naranezerewe cyane kandi ndabona hariho n'abanshigikira byaratumye nanje nezererwa. Yo bakunzi ba Bishop TV ngo umunsi wa mbere kwanze ngo umunsi yaturira amakaye ngo umunsi yaheze ishuri ngo niwo munsi wamuryoye ngo wa kabiri nawe nuwasete. Okay, tutarandiriye abakunzi ba Bishop TV washobora nk'ikintu usaba cyangwa batekere nk'impanuro nk'abaririmbyi bagenzi bawe ngo twatanguye tuyaga ibintu bijanye n'umwuga wo kuririmba akajambo batekereye kugira ngo ya ico no basaba abakunzi ba Bishop TV bakunzi b'u Burundi bakunzi b'abarundi bakazoza kejo ndico no basaba no kudushigikira mukadushigikira mu buryo buboneka no mu vyiyumviro vyanyu ya muzoba mukoze n'amasengesho mutayibagiye kandi mutibagiye ko twese turahita dufise iherezo kuba twaravutse twese tuzopfa so ni byiza yuko twosiga iragigiza ya uravuze iragigiza nk'ikintu bazokwibukirako nawe na ingene ikintu bazokwibukirako niyo wapfa niriki ya ikintu bazonyibukirako nk'abantu basanzwe banzi benshi baranzi kwizina rya Mupore ubu barasize kwirindi ryo bita missionary ya urumva yaratumwe arakunda kuja mu mamisi ya amamisiyona cyane nkaba mose hari abampaye raporo candayizana nkacandayiguha ya ikindi naco muzonyibukira ko ndakunda mizike ndayikunda cyane na cyane mizike y'agakiza ko abaririmbira mwisi ivyisi urashoboye kuririmba umukobwa nawe ntazogufasha nta tongo azoguha mu bwami bw'ijuru ariko Imana yoyo izoguha itongo mu gihugu kuko yaravuze ati ngiye kubategurira hanyu ya bakunze ba Bishop TV ntubarandire cyane mwari kumwe na jewe ngira ngo natanguye nivuga kuri kamera ni Vinicius abikora neza imisi yose ubaho Vinicius aho uri ngo bahotemba image dusa neza nubwo batarayikubwira je mama bishisha tu message hama tubashimire cyane ntimwibagire kuza kugira subscribe share na comment ku mapage yacu ya Bishop TV mwiruke nibaze ko mwamaze kuhashika abagenzi no kwa Mupore mushikiye naho nyene mu asaba na support kugira ngo mufashe umuziki ushobore kugera kure mu makungu hehe rero mwihute kugira subscribe share na comment mu biganiro mu ndirimbo ziwe kuri channel YouTube yiwe hama turabakunda cyane ciao.